turayikoresha tukayimesura tukongera tukazosura tukayikoresha, sivyo? Iyi kotegisi y'iwacu ifise udupfungo, ariko hariho n'izindi kotegisi zifise imigozi. Zino mpanuro zariko zihabwa abigeme kw'ishure nshingiro rya Nyabagere ya kabiri, ni muri komine Ntahangwa, zone Gihosha, mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero hakaba ari mu gihe amakungu ahimbaza umunsi mukuru wahariwe amagara meza ku mukenyezi no mu gihe c'ubutinyanka. Aha rero Birize Nininahazwe wo mu ishirahamwe urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere mu Burundi, akaba rero ari umuhinga yanonosoye ivy'inyifato psychologue mu rurimi rw'igifaransa. Mu ijambo yashikirije avuga ko umwana w'umwigeme ategerezwa kugira isuku cane mu gihe ari mu butinyanka. Ndi n'akanyamuneza ko guhimbariza hamwe namwe uno munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amagara meza y'umukenyezi n'isuku mu gihe c'ubutinyanka. Barezi namwe banyeshure, kuri uyu munsi wa kabiri w'igenekerezo rya 28 Rusama umwaka wa 2024 turamutse twifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amagara meza y'umukenyezi n'isuku mu gihe c'ubutinyanka ku civugo gikurikira: tuve mu gacerere twubahuke kuvuga ibijanye n'ubutinyanka hamwe no gusaba ko ubutinyanka bwoba umwitwarariko mu gisata c'amagara y'abantu, mu burenganzira, mu mutekano hamwe n'ubuntu. Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe urunani rw'abakenyezi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere mu Burundi riboneyeho akaryo ntangere ko kubandanya rihimiriza urwaruka rw'abana b'abigeme hamwe n'abakenyezi ngo bijukire isuku mu gihe bari mu bihe vyabo mu bihe vy'ubutinyanka. Kuri uyu munsi kandi turabandanya duhimiriza abigeme n'abakenyezi ingene bokwifata bari muri ivyo bihe mu kugira isuku ribereye kugira barwanye kwandura indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka ziturutse kw'isuku rike mu gihe bari mu bihe vyabo. Barezi namwe gwaruka, abakenyezi n'abigeme kenshi barahura n'ingorane zitandukanye zijanye no kutagira isuku rikwiye mu gihe c'ubutinyanka canke mu kuronka udukoresho twabigenewe two kwambara muri ivyo bihe. Ivyo bigaturuka ku bukene, kutamenya no kutubahuka kuvuga ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Kutagira isuku rikwiye mu gihe c'ubutinyanka biratuma umwigeme cyangwa umukenyezi ahohoterwa n'uwo bubakanye, biratuma kandi n'umwigeme ahohoterwa mu gihe aba ari ku ntebe y'ishure kubera ko aba afise ikibazo cyo guhumura nabi. Ivyo birabonekeza cyane cyane mu mashure, aho usanga abanyeshure isuku usanga ridakwiye, ugasanga barinubwa na bagenzi babo, bigatuma adatonda mu ishure iyo ari muri ivyo bihe, mbere hariho n'abaheba ishure burundu. Mu kibano tubayemo naho abakenyezi canke abigeme bamwe bamwe ntibashobora kuronka amahera yo kugura ibikoresho vy'ikizungu arivyo benshi bita kotegisi mu rurimi rw'igifaransa, bagaca bahitamo gukoresha udutambara n'ibindi bikoresho bidasukuye neza. Utwo dutambara natwo turakenera gukorerwa isuku rikwiye, aho usanga hariho ibice bifise ubukene bw'amazi canke ntibashobore kuronka uburyo bwo kugura agasabuni ko kugura isuku ku mubiri no gusukura ivyo baba bakoresheje mu gihe c'ubutinyanka. Ivyo rero bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu, aho bashobora gufatwa n'indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka ziturutse kw'isuku rike. Kuri rino genekerezo ishirahamwe urunani rw'abakenyezi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere mu Burundi rirashimira bimwe bivuye ku mutima leta y'u Burundi ku ntambwe imaze gutera ku bijanye no guteza imbere amagara y'umukenyezi mu kuvura ku buntu abakenyezi canke abigeme bibungenze, rikongera rikayisaba ko yobandanya yitaho amagara n'imibereho myiza vy'umukenyezi na cane cane mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, tutibagiye n'isuku mu gihe c'ubutinyanka. Barezi namwe gwaruka, tuboneyeho akaryo ko gusaba leta y'u Burundi ibi bikurikira:
gutanga ku buntu ibikoresha abakenyezi n'abigeme bakoresha mu gihe cy'ubutinyanka, kuronsa abakenyezi n'abigeme imfungurwa zibasaririza mu gihe bibungenze canke mu gihe bonsa, kuvuza ku buntu abakenyezi canke abigeme bagwaye indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka bitewe n'isuku rike mu gihe cy'ubutinyanka. Turasaba kandi kurwanya ikumirwa rikorerwa abigeme ngo nuko bagiye ku buryo bwo kwirinda imbanyi batifuza cyangwa uburyo bwo gutandukanya imbanyi ku bagore bubatse, kuvuza ku buntu abakenyezi n'abigeme bagize ingaruka mbi ku magara yabo zivuye ku buryo bakoresheje bukinga gutwara imbanyi batifuje. Abarezi namwe gwaruka turatera akamo abasanzwe bafata mu mugongo igihugu cacu mu kukironsa uburyo bukwiye kugira hagwizwe inyigisho zo guhimiriza abakenyezi n'abigeme ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza hamwe n'isuku mu gihe c'ubutinyanka mu ntumbero yo kurwanya kutubahuka kuvuga ibijanye n'ubutinyanka, hagwanye amabi yose ashingiye ku gitsina na cane cane ayakorerwa abakenyezi n'abigeme. Natwe dusanzwe duhurikiye mu ishirahamwe umunani rw'abakenyezi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere mu Burundi, tuyemeje ibi bikurikira: gushishikara dusaba leta y'u Burundi n'abasanzwe bayifasha kugira dushike ku mibereho myiza n'iterambere ry'umukenyezi na cane cane mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ridasiga inyuma isuku mu gihe c'ubutinyanka. Twiyemeje kandi gufata iya mbere mu guhimiriza no kujijura abakenyezi, abigeme ndetse n'abagabo ku kamaro ko gukoresha uburyo bwo kwirinda imbanyi umuntu atayifuza. Twiyemeje kandi gufata iya mbere mu guhimiriza abavyeyi ngo bijukire kuganira n'abana babo bageze mu myaka y'ubuyabaga ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, tutibagiye ibihe vy'ubutinyanka na cane cane mu kugira isuku no mu kubaronsa ibikoresho vyo kwambara iyo bari mu bihe vyabo. Aha rero abigeme batari bake bahavuye baronswa ibikoresho bibafasha iyo bari mu bihe vyabo. Niko bamye Anosia, Igiraneza Leila, Munezero Bella, Irakoze Lorena. Urwaruka rwaronkejwe ibyo bikoresho nagwo rurashima. Genda shimye ku byo baduhaye, twawuse kotegise, turonka amasabune yo koga, turonka isabune ndetse n'izo kumesuza n'indobo yo kogeramo. Ni byinshi sinoronka ingenda bivuga, ariko jewe nokenguruka kuri twese twabironse. Je cyambere na mbere no banda gushima mwebwe mwaje ngaha, ndabashimiye cyane bivuye ku mutima, sinokumva ingene no bivuga cyane, gusa mumve ko ndabashimiye rwose bivuye ku mutima, umutima mwagize, ndabashimiye cyane rwose, Imana ibashe kubahezagira. Umwe mu barezi bari ngaho bari baje gushigikira ubwo rwaruka yahavuye rero ashima imfashanyo ubwo rwaruka rwaronse. Umushike hajya hepfo hamwe kuri ka gasoko bababaze ngo nangahe indobo ucisiga hajya uyitahane muhira, n'umuvyeyi wawe abone yuko watebejwe n'ikintu kiri kuri koko, sivyo? Nibaze yuko abahanye baronse bino bikoresho za ngorane mwahora muza kuntura ubu nibaze ko zigiye kugabanuka. Uriya muvukanyi yariko aratanga inyigisho yavuze ati kugira ngo tuzoze turasiba ku ishure kenshi bababwiye igihe cyo kuja mu butinyanka, nkuko nama ndabakangurira ko misi yose kenshi wo kwitwaza kotegise, ubu wizora witwaza ku gatambara ukajana mu sakoshi kugira ngo bije bitunguranye uzosaba uruhusha ukagenda hariya mu butuzu twa sugumwe ukitunganya ukambara kagatambara kawe. Nabonye ni twatundi dufise n'udufungo musi, iyo wumvise katarutse hagataruka dukeyi uzofunga hariya musi, ntuzotasha kuri ya jipo yawe, sivyo? Mwumvise yuko muzohora mutumesura mukanikira ku zuba. Ibyo kandi twama twabibakanguriye kenshi mu manama yuko ukoresheje agatambara
wanikira ku zuba. Mwabonye yuko harimwo n'utubike rasoir, ibyo byose kubyerekeranye n'isuku. Twama twakoze amanama kenshi tukabakangurira gukora isuku mu bihimba by'irondoka n'ahandi hose, sibyo Gahembe? Ibirori nyezina rero bikaba byasozerewe no gusangirira hamwe akavunamusase.